kubera iki dusanzwe ego dufasha mu bijyanye n'ubuvuzi mu bijyanye no gukurikirana umuntu gushika kire kubera iki tutogira n'amakaye tutotwara abana ku mashuri kuko twasanze imiryango myinshi y'abantu dufasha abana badashobora kuronka uburyo kubera hariho nk'abantu batubwira abavyeyi batubwira ati umwana wanje yahevye ishure kubera 300 yahevye ishure kubera 1000 yahevye ishure kubera 500 y'umukuru. Shalom bakozi ba Roxy TV turabaramukije aho muri hose abo hari mu gatondo mw'ijoro twe iwacu ni ku mugoroba ariko hari mu gatondo byambu bwakeye abari mw'ijoro abari ku mugoroba hamwe no musibara ndiko ndasara mugandi kumwe n'umutumira adasanzwe umuntu noshora kwambara ibirato atavyambaye karibu kiyo Murakoze. Karibu cyane gose. Ego karibu widondore abakunzi ba Roxy TV kandi vraiment niteka bidasanzwe guhura na mwebwe. Murakoze. Amazina yanje ni Kelly Ndayishimiye ariko bivanye n'ivyo dukora bagiye baratwita izina ryo Kim. Rero ku ma réseaux sociaux yanje cyangwa abantu benshi bamenyerera nyita Kim, Kelly Kim ibintu nk'ibyo. Ego. Ese Kelly Kim umwanya tuvugana Kelly Kim ninde? Kelly Kim ni umusore w'umusiribateri yego asanzwe akorera mu bisata byo gufasha cyangwa gushigikira impano z'ugwaruka. Okay, Kelly Kim ni ryari wumvise ko ufite umuhamagaro wo gufasha ugwaruka? Natangiye kugira umuhamagaro nari muto hari mu mwaka wa 2006 cyangwa mu mwaka wa 2007 yego aho natangiye kuzanajyana n'umuvyeyi kumesurira abarwayi ku bitaro Prince Jean Charles wa gatanu none nabitanguye meza ndakura ari byo nkora mu biruhuko ariko arico gikorwa mvuga tuti Imana niki nacuze ukinyibukira yego gushikana n'ubu rero byagenda biraguka yego gushika dushika ku rwego rwaho tuza turafasha abagwaye tubasudiriye ibitaro Imana ikanshoboza ikantambika imbere abamarayika ikantambika imbere ibikona biza kungaburira kugira ngo ngumane yangu yo kubandanya urugendo. Yego. Ese Kelly Kim nka Kim wewe jewe ndi umuntu nabana yagiriye ubuntu maze nk'imyaka hafi 3 tuzinanye nakumenye kubera hari groupe nakumenyemo sinzi ko ibwira abantu kugira ngo babe intéressé abumva ko hari ico bakeneye nabo kugira ngo bakwegere aba jeune b'imyaka. Ego ni groupe yitwa SOG and DOG Sons and Daughters of God mu majambo yose ni groupe itanguye vuba wanashima ni groupe itanguye vuba aho twari turi mu gikorwa cyo gufasha mu bitaro aho twari ko twimiriza cyangwa twifuriza umunsi mukuru abakenyezi. Rero ico gikorwa cyo turavuga ati pourquoi pas tutogira groupe pourquoi pas tutoja hamwe hako abajeune tuguma turi éparpillé muri bigana biriya tuguma dusanza nibwo haciye hanzamo n'iryo zina je n'abagenzi banje turatora ati kubera je nakunda kwita SOG Son of God rero bacambira tweke tutogira Sons and Daughters of God sha turitora izina guco ikirana duha n'umurongo wo muri Bibiliya iradawa verse iri muri Jean iri muri Yohana 1:13 ritubwira abo turibo ritubwira identité yacu niho twaciye dukorerana naho kuko iryo jambo ritubwira ko turi abana bayo rero nivyo. Okay, Kim nabahe bantu uwoba umaze kugira ico ukozeko kuri bo hanyuma Imana ikagukoresha bakava mu bibazo babarimo bakagera ahantu bogaruka bakavuga ati ahandi ni kubera naka? Byose tubishobozwa n'Imana yo iduha inkomezi ni benshi cyane ni benshi cyane yego hari abagaruka gushima n'abatagaruka gushima ariko twebwe akenshi ntituba twiteze gushimirwa n'abana b'abantu ariko akenshi tuba duteze gushimirwa n'Imana yo mw'ijuru yo yatanguje umurimo muri twebwe ni nayo zorusezera. Kim hari igihe bishika ugacibwa intege n'abantu muba muri kumwe mu gikorwa canke mu bantu muba mwahuye kugira ngo mushobore gufasha?
ego na rimwe birashika hari n'igihe unasenga uriko urasenga ugasanga ukubwira Imana ati Mana sasa bigenda gute hari umufakazi hajyaje inzara hari umufakazi atagira ico yambara hari imfuvyi zitagira ico zambara none ndabigenze gute rero warabo muri ko murakorana nabo ugaca usanga bamwe bariko barakwega amaguru canke abandi nabo mengo baje kubwo gushaka canke kubwagakuku ariko ivyo byose ego turacika intege ariko ngo dushobozwa byose na Kristo adukomeza rero muri ivyo byose ugaca usanga ndaronse izantege kandi zo gusubira gukora igihe cyose iyo nibutse iyo iyerekwa ryaje riva n'umurongo urangwa iyerekwa ryacu. Okay Kim, ni hehe ukura inguvu zo kumva ko wahura n'ivyo byose ariko ukumva wo bigumako? Nabo bantu nyene abo mama muri kumwe yego hamwe n'Imana n'amasengesho. Okay Kim, narumvise ko hari igikorwa muri ko murategura cyo kugurira amakaye abana batishoboye. Yego. Ni kihe kintu wumva wosaba abakunzi ba Rox TV n'umuntu wese azobona kino kiganiro kugira ngo agire icyo ashoboye gukora? Ego icyo gikorwa ni igikorwa tumatiko turakora igihe cyose y'amashuri agira atangure wanashima ntitwagitanguye na kera twagitanguye mu mwaka uheze ni igikorwa aho twavuze bati urumva icyo kintu rero icyo kintu kica kirankorako kimaze kunkorako ndavuga bati reka twebwe tuze turapuya mu byo tuzoronka zivume zibikaye zibiri mugabo azitangura ishuri ego ni nawe rero twaciye dutegura icyo gikorwa twise ngo nanje nige ni igikorwa kiri akompanye na evenement tuzokora na evenement tuzokora iyo evenement tuzokora ni kuri uyu wa Mungu ariko rero ico gikorwa nanje nige kizoca kiba inyuma y'ico giteramo ico giteramo kizoba cerekeye kuza kwegeranya uburyo kuza kugira ngo wewe wese wabifuza gufasha iyo wese yumva afise inyota yo guterera ikintu runaka arohawe ikaze n'akaryo kugira ngo nawe abashe kubiba rero ni ico gikorwa dusanzwe dukora rero murahawe ikaze n'abashaka kwifadikanya natwe barahawe ikaze cyane n'umugwi wagutse ni famille yagutse nuko ndanashimira cyane abadufata mu mugongo kuko turaba jeune benshi turisopa kenshi kandi nta kazi nta buzi dufise ariko kubw'umuhamagaro twarahagurutse dufajikanije n'amashirahamwe yagera dushigikira nka Mavuvu Save Children uko nababwira ati merci beaucoup kuko akenshi nibo bakunda kutwambika gahuzu iyo katuvuyeko ugatusanga Imana yarabakoresheje bazanye byiyumviro dukaza ibintu byiza cyane bidasanzwe. Yego Kim, nakaye kantu akajambo mva wobwira abakunzi ba Rox TV boba bafise nk'amafaranga ugasanga uyu munsi nk'umujene ararose 100,000 agiye mu kabare ariye yose ntibutse ko nyuma yaho hariho n'uwara yatariye n'ibiharage ni kihe kintu wabwira uwo mujene? nabwira umujene wese Cameraman tekana Cameraman arayajya nico gutuma ariko aratwera niyo mpamvu nukuri nagomba ntumire uyo muntu wese uyo mujene wese nukuri iyo turiko turakora bino bikorwa tuba turiko turikorera usi duca ibitsibo kandi ububivye ububivye kandi ububivye mu butaka bwiza abazi inkuru ya Tabita canke Dorcas barabizi Tabita yanashonera abapfakazi yanashonera imfuvyi niwe yari umustiliste w'ico gihe niwe yari umudesigner w'ico gihe muri ako karere ngo haragera yaho Tabita yitaba Imana mbega ni igiki cyatumye Tabita Imana imwongera iminsi yo kubaho canke imyaka yo kubaho bamwe yafashije ni kubera zirya mfuvyi bajya bapfakazi ntibemeye ko Tabita Imana imutwara ntibemeye kumurekura bati mana mbega ko umutwaye ninde azosubira kutwambika ninde azosubira kutugaburira ninde azosubira gucrea ka modele kuko bibiri tubwira yuko Tabita yo mu designer wa Atari niwe yashona impuzu ico gihe rero bene data ishonere nawe gira uwo ushonera impuzu igira nawe aho ubivye kuko ejo canke higa yejo wowe ntuzi ejo hawe
ejo canke hirya y'ejo bijya ukora birashobora kukuvugira kuko je narabonye bikora ku buzima bwanje, narabonye bihindura ubuzima bwanje, narabonye bihinduza ego ilevre nta nyungu nimwe ndabibona ko ahubwo ugasanga ni jewe ndiko ndisopa, ni jewe ndiko ndatakaza, ariko ivyo byose marge tusa ngo ni ubusa kuko ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo murondere ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi byose ni inyongera. Rero twebwe dushaka kurondera inyongera, dushaka kurondera ubwami bw'Imana. Rero uyo mujene wese ndamuhaye kaze umukobwa, umuhungu, umupapa, umumama, murahawe ikaze mwese. Okay, none nk'umuntu waba ashaka kwinjira muri Son of God yoba yakurikiranye kino kiyago twariko turagiriranira nihe yoca? Ego ushaka kwinjira ndibaza yuko cameraman aza kubikora neza, araza gushirako iyo link canke nimero iraza guca kuri screen yanyu. Nukuri ndazi yuko nimwamamagara canke nimwandondera ntimuzotubura, hose muzodutora. Ego okay. Bakunzi ba Roxy TV, nukuri numva noshima paske n'umuntu budasanzwe guhura namwe kimu ni ryambere dutumye umuntu afite impano nk'iyo mufise. Mwakoze cyane. Ni ryambere duhuye n'umuntu nkamwe uduhanura, uraduhanuye pe n'abajene mwe aho ndi abafata inoti yose akayigi cameraman arikanyereka umudemu bari kumwe boss umubuze yasigaza ku kazi n'umukobwa umubuze. Rero abo bajene bazafata amahera yose bayarya bakibagira ko hanze hari umwana ashonje, hari umuvyeyi ashonje, hari umwana akeneye kwiga. Basha twikebuke kimwe impanuro yaduhaye Kim, merci beaucoup. Sezera bakunzi ba Roxy TV. Mwakoze cyane bakunzi ba Roxy TV, nukuri turabakunda. Turabakunda kandi ducange igahyo nimwumva ukeneye ubufasha muze mutwakure, turahari kugira ngo tubashe gufatana amaboko tugere kure kuko tubishfashijwe n'Imana kandi dukoreye no kucivugo cyanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu. Turi kumwe twese birashoboka. Rero birashoboka, nyene icubahiro arenza rivuga bishoboka. Rero birashoboka, turi kumwe twese. Rero ni muze dufatana amaboko, dufatane mu nda kugira ngo umurundi cyangwa umurundi wese cyangwa umurundi kazi wese nawamererwe neza, nawabeho neza. Hambavu y'ivyo nukuri Imana ibahezagire. Shimira na Roxy TV, shimira Naomi, nukuri nana Imana iguhezagire. Amen. Merci beaucoup. Bana uraje kuvuga ubutumwa. Navuze ngiyeje cameraman na Roxy TV muraje kwandikisha. Ubutumwa bwacu ni ngahangerera dukeneye bazabaraza. Imana ibahezagire. Wow. Turi kumwe twese birashoboka. Mwabyumvise? Turi kumwe twese Roxy TV izotera imbere. Na president yarabivuze abajene dukure amaboko mu muzu. Rero bakunzi ba Roxy TV turabakunda cyane. Bizu ciao ciao bye.